genda hanze Jereka ngende mugabo genda hanze genda inde ku mugoroba nta oya nde kweli sina kusigana kya mwana wana kwari muto jawa amahera kubijanye n'amahera cyangwa huba tuzojana kugira ndagufashe kuri rya mwana kweli urani rya mwana ko mushobora uri wenyene je nta Suzana ubuzima ngiye kubamwe sinibaza kuzobushobora kuko ubuzima ngiye kubamwe jewe nyine ndabona kumengo n'ubuzima bugoye bivanye n'uburyo uko ndabubona ku ruhande rw'iwanje siniyumvamo ko no gutwara iyo ngiye kuba ngo ucakarike uzoboneke mu barabara usa nabi nk'umuhimbiri urara inzara ugira iki kandi ushobora kurondera ubundi buzi ukaburonga ndabizi ko ufise umutima mwiza narabibonye ariko sinosha ndagushakira ko uza kuba mu buzima bwa grave bubi cyane rondera akazi ukore umutima wawe mwiza narabubonye kandi Imana izoguhembera boss nihanganira jewe nshoboye kubaho ubuzima bwose bubaho ubuzima bwose ndabuzi kandi ubuzima bwose ndabumenyereye sinshobora kugusiga n'urya mwana nabisubiyemo dutegerezwa kubana nk'umuntu na kurya yenda dusanzwe uri bose wanyu nzogufasha kurera umwana kuko urya mwana ntushobora kumurera wenyine urana aracari muto ubuzima bwose buhari jewe ndashoboye kubaho jewe ndashoboye kubaho ubuzima bwose ntugire ikibazo ntugire ingorane kubijanye no kubaho uraye inzara nta kibazo nzokwihangana mukuri siniyumvishamwe yuko abantu nkawe bakibaho siniyumvamo ko hari umuntu yogira umutima nk'uyu wawe kugeza yaho wumvira ikigongo umwana atari uwawe mukuri uwo mutima Imana izoguhembera amata izokwimuka ejo witegure curaba uduhuzu twa Sheila ejo mu gitondo ushobora twimuka reka ngende kuba ndadukora ndabe n'uducafu yenda tumese kugira ejo hagere umuntu yamaze kwisuganya neza okay sawa genda ubwire nanjye ngarindira ujya muhungu yangire sawa we ntugire ikibazo yego basi ibintu nyine nuko byagenze n'ukuri barahuye n'ikibazo kweli ubuzima bwanjye nuko bwononekaye urabona no musa ahantu usigaye mba muri cyo tonze n'ukuntu nyakega je nashitse nganda tangana navyana ukuntu hameze n'ukuntu ubuzima usigaye arimo numiwe hajya namusuzi hatswe kuza natangaye nta kintu nasigaye ndavuga ndabyuzima nagusize mu hantu hasigaye uba iyo mba n'ukuri naha kuba ndahabaye harimo n'inguvu z'uwo mukobwa ankorera ngaha habo umukobwa yakubereye umubyeyi bose umukobwa yakubereye umubyeyi none bishika ubu muhemba gute bimeze gute kugira ngo mama ushobora kumufasha cyangwa mama ushobora kurinza ngaha bigenda gute bimeze gute urumva uwo mukobwa bivanye no kumufata tukiri hari nakujya nakubwiye yemeye kunkorera mfashe kurera umwana atakinona kimwe ndamuhemba ari gihembura amahera yo kuri hinzu abari wayampa nuko nyine kweri no mwana yamugutanye yo gushika ubu no mwana yamugutanye yamusigiye none gashano akana ntiwakabonye ahubwo ukabonye katangiye kumenyera ariko bakina nakubagije mbega yabusize uwo mwana yarangana gute oya ubu kuva ansize haheza amezi 3 kabisa akana mu misi yera kararira mama byo mukobwa kirigaragwana nako sha buje nukuri ni hatari kandi we kwicuna nakiguhanuye kuva kera nabwo ati kugira urongore uzubanze uze wije kumukwa pana uzurafata abakobwa bose ubonye ngaho mwibarabara uvumbukana cyo ingorane wagize kubera kutihangara kubera kanzwe n'amafaranga wari ufise nabo ko bawuni babakunda ukize murabana no musa abonye maze guhomba uca ugenda kandi urabona nka koko ntiyari gufata ze ku bantu nkaho umuntu yamaze kumenyera ubuzima bwiza nka burya ntiye gushobora kuza ku bantu hameze nk'uko nawe urabona ahantu ujya ntiye gupfa aje ku bantu hameze nk'uko umuntu mwatanye ari uri mu buzima nka burya ntibyari gukunda yo mananje kure nimba ari cigwa no kuri kwimana nakizi ubuzima mbayemo najya saa 6 cyane nkabibura tubwire gusa ubu hamwe Imana yosubira kunyibuka sinzi kweli undi bazo warabonye kuntu isi kuntu imeze muyomba none kweli ntumbona kweli kuntu imeze muyomba no kuri kwimana
ariko kweri Jimmy gushika naho n'ibiratu byo kwambara vraiment kuzima wari urimo narize isi yaranyigishije kweri ubu naho ko guki gushika n'umwana n'amasona ashobora gukoguki Mwemba je ubu naho noronka nakazi ko mpemba n'ibihumbi na 50 ku kwezi kuba ubuzima mbayemo nukuri ubu nugakora sindakubesha naho kubara kamimba 50 gusa je basi nkaronka namera ndari habasi nonzu ngatuma ndarubusa mgo batangisha uzinda ndababaye n'inzu ntibihagije ntibagije kuzima wari ubayemo ntibagije kuba no munzi meze nkuko ushika naho muyombo wawazi ukabona n'ahantu mwakira après umva nyene nuko nyihanganira urumva ndababaye jewe haro project nzanye ngaha ngomba ndabe ndakugerageze ijyanyuma ukazosubira kugira ibintu tabanje kwaza umutima kabisa tuzoba duhejeje bo James project hariho aba manager banje hanze ngomba ntagiye kuzandazana imiduga ngaha ikintu ngomba ndaguhe n'igiki ngomba ndaguhe abari uzoza urarondera abakiriye mu boss bo ngaha ndibaza yuko ibyo igisagara usanzwe ukimenyeye n'ubwo ubuzima bwakwangiye igisagara usanzwe ukimenyeye je ngaha mu gisagara bazwi igisagara ndagifise mu ntoki je vraiment yo Imana yo binkuye uruco nicyo kintu ngomba ndagufasha oya kudandaza imiduga ngaha je ndaza abantu bonyene tuzinanye ni beshi gose sishobora kubura abantu bo kudandaza imiduga ariko gushika naho ndondera na telefone gushika naho ndondera na telefone kumuhindura ku munsi cyangwa wari warinji cyangwa nawe samutime wari wagiye mu bintu by'ubesko uzo yindura kati simu byava kujewe kweri muyomba ntabigije ukuntu nimereye ndi byose byava n'ibibazo by'ujya mugore telefone kijya gihe barantwaye ibintu byose birafana ndaga telefone ndiko ndakoresha nakuno muyaya nasi ngo haka nakuno Suzana nakiyo ugeze aho ukoresha telefone y'umukozi kugira ngo nk'inomero wana wa mungu wo kwa Selemani umwe wa mubanyi wacu wa kera ahantu mezo ndo passage na okay ubugeze ahantu ushobora gukoresha telefone y'umukozi vraiment nega muyomba ngasha nogira gute basi tureke ivyo none kugira n'ahantu uzuga umuhindura amakate si muhindura hapa na hapa urazi kugira hagira ahantu ndo nk'inoma za nomero ko akoresha umusiko byangoye sana ndibaza nta byinshi kuvuga turaganira birebire nta byinshi birebire kuvuga turaganira je kintu ngomba nkore hariho ikintu najenzanye umugenzi yari yarantumye je ngomba ngende ndakimushikirize hanyuma sinzi we ibindi uzosubira kubonana no kuganira sinzi unacho kazimorosa ka nimero ka telefone kanje numero ya telefone unayirose numero ya telefone nayirose ibindi tuzovugana mbeho waruserasiyo uno munsi urafise rasiyo ifunguro uno munsi ashize duharage kuziko bashinzi turaza kutugikonyera naye twaramenyereye twekwereka nitumeze nkawe muyomba nibiharage byongene turabirya turose ibijumbo amateke turajya byose turajyanira ibara na kambaro kiba Suzana mu bintu wakora nigeze ushira imana imbere twarasenga mugabo muyomba urazi bigeragezo navyo nyene ntibivuga ngo muyomba umviriza nta kuntu wobusenga nta mana ukwemera nta mana wobusenga yogera igihe kabusha ubuzima umviriza je ubu usanga kuri amafaranga menshi wacu uja mu bintu byawe mu bintu nawe kunyumvira nabi muyomba je ubu namaze kwiga ikigwa ubu sinzosubira kugira amahere nkayo oya nukuri kw'Imana Suzana ngusezere muyomba aragiye nanyarukenge riko twebwe dukoresha umwanya byose dukoresha umwanya nkayo azofasuriye kashikira mu buzima n'ukuri muyomba aragiye uniseze oya ye ubu usinzosubira kugira ingorane Suzana mugira urugendo umuhungu wanje uzowe wamye wihanganye hagiye Imana igiye guhezagira nakoze cyane usezere muyomba mubwire bayi Sheila bayi mubwire bayi mwe bayi Sheila Bye Suzana muyomba sawa mugira urugendo rwiza Suzana twejeje ngaho Suzana ibiki gantuze Suza yo man urakoze Suza habaye ibiki yo Suza imodoka ndayisize hajya kwibarabara imodoka ndayisize hajya kwibarabara ubuzima burahindutse reka kwiyumvira raba sindoto imodoka ndayisize hajya kwibarabara muyomba avuye Javre umfi
yo ya masengesho yawe ndayabonye tugenda turaba oya yumve ya masengesho yawe urone mbonye ko wavugisha ukuri narakubwiye Suza Muyomba avuye ku rupangu rushasha imodoka nshasha Muyomba wange nari mwiza yo bana umviza none ubu rero bicaye ibintu bigiye ngaha tugomba twimuke tugira twimuke basha gira ningo gara tugenda rondera umuntu uzohasiga uhamugabire na avance n'ibintu byose biri ngaha je ntara kimwe nzotwara reka te telefone umuntu ari aho ubwo rahiga ingene tuva telefone yaje imodoka tugende hamagara shayira ubuzima burabaye bwiza Suza ningo reka twegeranye ibiri ubu na plage hama Nda guhamagaye ngaha kurabona yuko hari ibintu bihindutse muri no misi yego amasengesho yawe imisi yose kunyihanganisha kunyereka ko imbere hashobora kuba heza urazi ko ariko kazi kawe wakoze muri no misi ibintu maze kunkorera si byo umukozi yokorera sebuje wamfashe nk'umuntu mengo n'umuvukanyi wamfashe nk'umuntu mengo sinzi ukuntu nobivuga agaciro wampaye kuri wewe niyo mpamvu nanje ntuguha agaciro ko kuba nk'umukozi wanje nivyakunanira basi kumpamagara mu izina ryanje rya Jimmy uzotuma umpamagara Papa Sheila ntakibazo bose tubane mu buzima burya nyene bwiza tugiye kubamwo tububemo nkuko twari tubanye ngaha urakoze cyane ndagushimiye ego hama witegure hama Imana ishimwe amina vraiment amina kabisa Imana nabonye ko yishurira kugihe haje warabimbwira ndi mu bibazo by'iwanje ndi muri stress ngo bizohera ibintu nk'ivyo haga nabona umengo uri kora kini filime nabona umengo ibintu byo muri filime bige no tubimenyereye shey ingo bura yerera akakana naho usigaye uyerera oya urumva akana kaziye kayerera gose kandi nikaroga no koga urumva nateguye uno musi turashobora kuyimuka uno musi ndiko tonda bwati tegura uduhuzu dushoboka twasheyira utuzane utudashoboka uturekere ngaha tuzozuhereza abantu batishoboye nabo nyene ntangorane nawe wenyene ibishoboka bare byuzana kubera hari yatugiye tuzogira ama shopping naje nkizi ntazunza gutwara tuzogira ama shopping tugira ibintu byiza nabimwe nyene kwari tubaye nko kera kabisa ma tegura sheyira shey nimwinjire mama azoza genda gutegura azoza nimwinjire umutegure je rongeye kuraba uwo muza ukunaza tuza kwimuka no musi sawa yagira ibintu byinshi utekera oya uzana ibishoboka gusa Suzana oui boss wewe na uri bize gose urakora ibintu nkumengo no ngaha mu akazi sawa none kwanzu nabona kugenda gwamubwira ndakoza ahantu ngo nahaneze gute wakunze yakubihiye cyane Shahari ndabona vrema ni heza haryoheye fresh jana hakunze kabisa kandi kudapanga ibintu ngaje na filime mbona hameze neza ngamupango numvise yatekereje ntaco habaye kabisa hama ikindi kintu naco kaje kuntu turamaze kugifa sinzi impamvu je narakuje ndi ugumamagara ngo bosi cyo bisinda bikunda kandi uretse kuna bikuje gufata nene no guhamagara ko Bona kubwiye bikunaniye kumpamagara mu izina mpamagara basi Papa Sheila byabose gusa ntakibazo kuzata guhamagara icyo ushaka Una hariya mu vyumba biriya vyumba wamaze kubikora nivyo nariko ndakora nyene nivyo nakorera ahubwo hari ivyo ntaramarira okay wowe bo okay wowe genda bimarira nyeme ndakora ivyo ngahama turaza gusha turakuntu tubigenza mu nyuma Sheila aracasinzira yasinzira sawa wowe genda bimarira ijahera none bidamarira ivyo ngaha sawa Boss, wavyutse?
Wavyutse isawa? Isawa. Nzi neza. Mama, kubera iki nakubujije kuza uranyita boss imisi yose ariko ukabandanya umpamagara boss? Ni ibintu bisanzwe nuko uri boss wakunze no cyanda kwitabura. Suza, mu bisanzwe ibintu birahinduka kandi iyo ibintu bihindutse n'abantu barahinduka. Je mpora mbona iyo nagiye mu manza z'abantu kubankuriye isezerano basezerana kugira umuntu abane n'uwundi nk'umugore n'umugabo, basezerana ko bazobana mu mahigwe no mu marusho. Ndabizi. Ariko wowe wabanye na jewe mu mahigwe no mu marusho, no nguma hamwe. Okay. Ni Jimmy ni boss wawe wundi nyene. Okay. Wowe wabanye nanje mu mahigwe no mu marusho kandi atasezerano dufitaniye. Wabikoze bivuye muri wewe atawe biguhatiyeko. Nimba no Suzy bifi ni jewe nyene. Okay, bapozi. Ndumuntu mubi kuri wowe. Oya. Ndabizi umuntu mubi. Okay. Suzy, ibyo maze kunkorera wowe birasumba ibyo umugore akorera umugabo wiwe. Ukwitanga wo maze kunyereka kurasumba uko umugore yitangira umugabo wiwe. Suzy, ndagusavye unyumvirize kandi unahure. Ubuzima bwarahindutse, Imana yasubiye kuntera iteka. Shira kuzana kundi kitambara. None kure. Suzy, abantu bazobifata gute uri boss wanje? Abantu batuzi nka boss wanje sindabibona. Ntidukora ibintu kubera abantu, ahubwo dukora ibintu kubera twebwe, kandi dukora ibintu kubera twumva imitima yacu bishoboye no kubikora. Suzy, nimba hari umuntu yoba afise umutima wo gukunda, nimba umuntu yoba akunda umuntu kugira azobane nawe mu buzima bwose, ndifuza kubana nawe n'umugabo wawe. Suzy, ndifuza ko twubana nk'umugabo n'umugore. Bijye wankoreye uri nk'umukozi wanje ubandanye binkorera nk'umugore wanje. Suzy. No. Suzy. Oui. Ndaba mu maso. Okay. Ndaba mu maso. Nibikunda kanda from. Sorry. Boss nukuri. Suzy, ndabikoze nk'itegeko ndaba mu maso. Fasha ntuzewe no kuri boss ufuma umuduhuzo two kumesa no kuri zobukoto. Kamwe boss wawe? Oya, n'umudamu wawe cyane. Kenshi nakubwira